Mwaramutse iyo turiko turasemerera nk'uku nashaka kuvuga ibintu vyinshi nkunze kubona abantu batwagiriza na cane cane abantu bamwe bamwe novuga ko badakurikirana amakuru cane yo hanze canke batazi ko ingene ibindi bihugu bitwagwa canke ingene demokrasi zikorwa. Nagira ndabahe inyishu ngiye ndabahe n'uburorero bw'uko mu bisanzwe muri demokrasi abantu bashobora gusemerera. Icambere uzokumva abantu bavuga uzokwita ngo uri nyanka Burundi, uri umwansi w'u Burundi, uri umwansi w'igihugu. Ico cambere d'abord n'amakosa ya mbere nuko wakoze ukavuga yuko twe ntabwo tuvuga ku Burundi kenshi na kenshi tuvuga abarongoye u Burundi canke uwundi muntu ari mu Burundi yakoze icaha runaka canke ikibi runaka. Ico gihe ntiwanse Burundi wanse n'uwo muntu ntunamwanse mbere uramukebuye. Urumva ni gake je uzokumva ngo naka ngo akwiye kwicwa, naka akwiye gupfungwa, naka akwiye kwangazwa. Jewe mvuga iki kintu gikwiye guhinduka, iki kintu cakozwe nabi, iki kintu kirateye isoni. Ivyo bintu n'ibintu vyo gusemerera bisanzwe wagomba gukora na wewe, ahubwo kubera Uburundi tubukunda ubiravye naje nja gushika ko mu bindi bihugu nanje ko haba ibibazo mugabo usanga bitaturaba kubera ata kintu umuntu azigayo. Rero ngo umuntu afata umwanya wo kuvuga ku gihugu nuko agikunda so kwa canka kenshi kenshi igihugu wanka urirenganira utije mpamvu kujya avuga mu Gifaransa canke I don't care kujya avuga mu Congereza. Rero uyu muntu asemereye ahubwo ntabayanka igihugu ahubwo abakunda igihugu kuri je mbona ko umuntu acanka n'uwo muntu aba ariko arakidindiza abo tuba turiko turasemera ko nibo mu bisanzwe bagisubiza inyuma. Rero ndabisubiremo kandi umuntu asemereye ntaba yanka igihugu ahubwo abagikunda kandi ikindi ntabwo kenshi na kenshi tuvuga igihugu nk'ubutaka tuvuze ubutegetsi n'abandi barongoye igihugu. Ico ni cambere vy'umwasi w'igihugu mu nyanka Burundi mu gihugu. Iyo mbonye comment nkiyo mbona kumenga uwo muntu nta bwenge afise canke uwo muntu novuga ko ari njyajya canke ntabitahura tuba tuvuze abantu bariko bakora amakosa mu bisanzwe kandi nkuko navuze ntitubanka abantu bakwiye guhindura ku ruhande rw'uwanje kumbura ashobora kuba n'abankwa. Icya kabiri bava ngo ko mutuva kubigenda neza ibigenda neza. Icambere ico mu bintu vya media harimo ikintu bita editorial line, ligne editoriale, ibintu vuga uti jewe nihaye akazi ko gukora iki. Nk'akarorero hari abantu vuga ati je ni akazi ko kuraba ibintu bijanye n'ibidukikije. Uzokumva amashira hamwe araba ibintu bijanye n'impunzi, amashira hamwe araba ibintu bijanye dufate n'abapfungwa. Nta kuntu uravuze ati banaka barapfunzwe kuvuga ngo kutavuza abapfunguwe nabo. Abapfunguwe ntibagomba kuba bafunzwe bareke babe libre ntacyo mfise cyo kuvuga ko. Rero kenshi na kenshi ivyo uvuga ko ari vyiza mbere n'ivyo washaka kenshi na kenshi bagomba no kubona ibihe wovuga. Hari gihe kandi uri nk'Uburundi baza ngo ibintu ivyo vyiza ukavuga yego ni vyiza mugabo iyo ni basic ni ivyo leta yagomba gukora. Nkunze gutanga karoro wewe uri nka papa w'abana hanyuma ukabazana ivyo kurya ku mugoroba ntiwitege ko kw'iradio uzokumva bagusoma canke bazoguha umudari umwaka uheze canke bazokubakira munima ibujumbura ngo uyu muntu yaragusumira abana bazokwaka umudari ko haje gusumira abana hanyuma ukaja hanze ugakora ikindi kintu ko kusumira abana. Ibintu ngo ko ari ivyibanze ivyo tuza gukora ni nk'itegeko. Rero iyo leta yubatse barabara kiretse yubatse kabisa indarayi kavuga uti raba nk'iki kintu uzokumva nk'abantu bagiye muri za Chine za Japan bati wow raba iyo train mugabo ari kuvuga ngo yasanuye barabara ariko yabomagurika ushaka umudari w'iki kuri ico kintu. Urumva kuvuga ngo umuvyeyi yavyaye ku buntu. Hari ibihugu abavyeyi batavyara ku buntu ni bike bisigaye bitahari. Ibihari navyo nuko abavyeyi bafise amafaranga yo kuvyishura. Ubwo n'ubuntu buto utanashobora no kuvuga ko ari ikintu leta yakoze kuko umva nka leta ifashe nk'amatagisi gatoza amatagisi umuriyoni igaca ifata igiti cyumvikana igafata amajana 5 bagaca bayagabura akaja kuyarya hanyuma ayandi majana 5 akaba ari bakoresha ibintu kugira ngo hari ibintu bakoze by'amajana 5 je mfata ko bivye nta kuntu bavuga ngo ndabashimiye ko ivyo bakoze kandi ibindi bivye. Urumva ufashe umuntu polisi kamukubita kamwica ico genda semerera mugabo uvuze ngo polisi c'est pas
ihagaze aho ikaraba umutekano ushaka nshime ibiki ko polisi arico igomba kuraba umutekano. Hari umupolisi nziza kuvuga ko ikintu muri umugari mu Nyakabiga yagiye handasanga abanyagihugu babuze amazi bariko baranekana aravuga ati mumbwira ahantu hatari induru ngende ndabazanira amazi numva ni uwo muntu namuvuze ko ndamushima ntuye umuntu barabe bamuhe grade kubera yakoze ikintu kirengeye akazi yarashinzwe kuko yari nk'umuceze umutekano yakuvuga ati mwebwe nimureke kugwana nimurabe ukundi kuntu mubigenza canke reka mpamagara jide zibazanira amazi mugabo we yagize ku kigoro agenda kwazanira amazi unavuze tap on shoulder. Okay, nico nashaka kuvuga ivyo ngo bitagenda neza ngo bigenda neza ni mu bivuge ubiravye umuntu n'ibintu bikibigenda neza to start with ariko nibigenda neza nivyo leta yagomba gukora nta bintu extra ikora. Nico nashaka kuvuga no kwishuza urabe ifise nk'amanota 50 kwijana cyangwa ukoze examen ukora nk'amanota 20 kwijana ego harimo 20 watoye mugabo ntikibuza ko bagutema nta muntu avuga ngo none ngo ko mutanshimira kuri 20 nakoze no baragutema ko kwijana. Okay, icya gatatu mbe ko joterme gutema womegana ni nk'ikiyasaya. Okay, icya gatatu ngo nahandi hari bitagenda neza sandute nta gihugu na kimwe kimeze neza nta gihugu na kimwe nko mu ijuru ivyo bintu birahari mugabo icya mbere ivyo bintu bimeze uko barasemerera. Okay, abantu barasemerera ugiye kuri internet ibihugu byose byo kwisi abantu bari kwarasemera kuri ivyo bintu particulier bitagenda neza rimwe batanabihuza ko hari navuga ngo bigenda neza abandi ibintu bigenda neza ivyo hose birahari. Ariko icya kabiri nta mwanya je mfise yo kurondera kuvyo ku Burusiya kuvyo muri Chine kuvyo muri Japan kuvyo muri Brazil kuvyo muri Scandinavia nta mwanya ndabifitiye kandi ntibindaba cyane. Ibintu bibiko biba mu Bushinwa bibiko biba muri Brazil bibiko biba muri San Francisco ntibishobora kundaza ntasinziriye mugabo ibintu biba biri Burundi ku mpamvu mutahura ndashobora kurana ntasinziriye ndiko niyumvira ikibazo cy'u Burundi umuntu wo mu Burundi ukuntu no mukura muri aka kaga cyangwa kariya umuntu amerewe nabi ivyo birandaza ntasinziriye nico mpamvu vuga rero ubonye ntavuze kugwana ntavuze kuri Congo ntavuze kuri South Africa ntavuze kuri Saudi Arabia ntavuze kuri France suko ko ivyo bihugu bintu byose bimeze neza no kuvuga ko ivyo bihugu bitandaba beka mbe nkoresha terme ntabwo bindaze shinga ngo ndari ntasinzire kubera ibintu vyifashe uko kuko kwisi ibintu uhavu dasinzira nijoro rimwe ugiye uhagarika umutima ku bintu byose biba ariko nk'umwana w'umuntu kenshi na kenshi turaba ibintu bidukorako akavyutangura gusemerera ico mucumve neza ko nahandi ego nivyo ibintu bigenda neza mugabo sico kindaba. Icya kane bakuvuga ngo abandi ngo ntibigera bavuga ngo ibintu ngo bitagenda neza mu bindi bihugu nzogira uvyumva ngo numvise bivuga kandi umuntu wo docteur PhD canke docteur je ne sais pas ivyo kintu ubeshe ibihugu bitagenda neza abantu barasemerera. Nka wewe nibutse nkaho ndavuga ngo muri Amerika ngo abantu ngo hari abantu ngo bararamuye barabara n'ibiki ngo abantu barica ngo ntibigera babivuga wabimenye gute uri mu Burundi nuko babivuga en effet ugiye kuri ku radio yose y'aba CNN kenshi na kenshi nka CNN nyo Trump ari watwara Amerika bavuga ko cyapfuye nabi ugiye kuri Fox News donc CNN nabo ari kuri kenshi na kenshi ko ari kuri leftist ugiye kuba conservateur nabo ba za Fox News usanga naho nyene sero umuntu ari ku butegetsi hari ibintu bari gukritika hakacaho nyene n'abandi bantu ba YouTuber basanzwe canke banakomeye the Young Turks n'abantu bumva bakritika cyane Trump ariko na Biden intwaro yiwe yanyuma barakritika ugiye mu bandi baba abakuri yafanye nabo ba Hassan Paika mushaka kwandira muri Amerika canke abo kuri ku rundi ruhande c'est pas Steven Crowder canke ujya barayibishe Charlie Kirk ubonye yakunda kuvuga cyane ku bintu vya leta mugabo iyo hari ibintu bitagenda neza barabivuga uravyumva ugenda urabe MSNBC bafise ikintu bita The Views abagore baba ariko baratuka cyane Amerika na leta yaho cyane cyane iyo hatwara Trump ndakunda gukurikirana Tim Cast nawe nyene hari gihe usanga ari karavuga ibintu bitari kubigenda neza n'abandi benshi uja kuri YouTube karonda igihugu cyacu cyose usanga abantu bari kwarasemerera namavuga ugenda uvuge the American dream is dead donc kuvuga ko indoto y'ikinyamerika yapfuye Amerika uyisubize na Australia uyisubize na UK usanga UK bari ko ridodomba aba France niko kuko le rêve français est mort. Ugiye mu bintu bita ba expat no kuvuga abazungu bari hanze kenshi na kenshi bitabona ba expat harimo benshi bari kubajaza mu bihugu byo hanze na cyane mu bihugu vya Asia, Philippines, Asia du Sud-Est, Southeast Asia, Philippines, Thailand, Malaysia, Vietnam gutyo usanga bafite ama YouTube channel bakavuga UK yarapfuye, Canada yarapfuye, sinzosubira muri
baravuga mes chers amis iyo utari informé no kubanza ukaronda iyo information imbere yo kuvuga ko ngo abazungu bagenda basigiza ibihugu vyabo iyo ibintu bitagenda neza no ku bintu bijanye n'imigenderanire handi bavuga ngo ego ngo ivyo hanze ngo mu gihugu barabivuga nabi ngo mugabo ngo bageze hanze barumvikana rekada ingwano yo muri Vietnam abanyamerika benshi barayiyamirije ingwano yo muri Iraq abanyamerika benshi baragiye mu barayamiriza ingwano yo muri Afghanistan ukuntu vyagenda sibo bagiye abaribero aba conservateurs surtout babonye abantu baravuye muri Afghanistan amafaranga menshi ajya mu maproje yo hanze abakonservateurs ntibayakunda ijya ngwano yo muri Ukraine abanyamerika ntibayumvikana ko ijya ngwano yo muri Middle East donc Palestine uzona abanyamerika benshi bari mu barabara Free Palestine n'abandi bari mu barabara abayahudi nibahore ku ngoma yabana politiki yo hanze ntibayumvikana ko ni ibintu bisanzwe muri demokrasi nta kuntu abarundi mu ko expect ko tubi ntama twese tukaguma ku murongo umwe naho igihugu cyo bagihagaze neza rero nivyo hanze ntibavyumvikana ko urana nk'iyo USAID niyo novuga ko ari we backbone ya politiki international niko gati ku mugongo ka politiki y'abanyamerika mugabo ko Trump yaje kayihagarika ko yibaje ko abademokrate abaribero bariko barayabuzinga birashoboka donc ko n'ivyo mu ntwa n'ivyo hanze politiki yo hanze batavyumvikana ko ivyo ni ibintu bisanzwe umuntu azokubesha ngo abantu bose barumvikana kuri iki kintu cyakiriya abari karakubesha canke abari malhonnête canke nawe atavyazi so ignorant or dishonest atavyazi canke ari karaswaganya abigira nkana bon hanyuma je numva ivyo bintu novuga mu bisanzwe ko muri hari kindi zo kumva wewe wakoze iki nta niki wakoze nta kiriya wakoze icambere na mbere kugira ngo ugire ikintu uvuga kisukubara uwo wakoze ikintu urumva ku ico gihe abantu benshi barundi boca baceceka uvuze ngo umuntu atagize icyo yakoze ngo aterere igihugu waca numa abantu benshi baca banuma kuko biravye abantu benshi mu Burundi bariko bagwana bagabura imiryango yabo woze uvuga ku bintu bijanye n'umuryango gusa we niba kugira ushoboye gufata ijambo ko wanza kuja kubaka ishuri kubaka ibitaro gukrea entreprise ico gihe hovuga abantu bake cyane mu Burundi icya kabiri mu bihugu vyinshi umunyagihugu ntabwo asabwa gukora ibintu vyinshi mu vy'ukuri je mu gihugu ndimwo nibaza ko umunyagihugu ikintu kimwe asabwa no kubahiriza amategeko ico naco ikintu cyo gukora cya kabiri muri amategeko arimo gutanga amatax donc kugerageza akaba ico bita a useful citizen umunyagihugu afise akamaro ico gihe ukora akazi gasanzwe ushobora gutangura urudandazwa n'esawa business canke ukaja gukora akazi ugahembwa ayo hembwa mugatanga amatax yatikayatora ikayakoresha ibindi bintu harimo gufasha abatishoboye n'udashoboye gukora umuntu amugaye umugore afise imbanyi umuntu w'umusaza ibintu nk'ivyo leta iramufata mu mugongo mugabo kandi ikivuga ngo nuzibe kubera wewe leta ari gutunza abantu bari kuri benefit batunzwe na leta n'amataxi dutanga mugabo kitabaze ko nabo bashobora kugira commentaire c'est très normal muri Amerika ubigezweho bakase ibintu bitanyamagara EBT cards amafaranga food stamp babaha abantu kugira babeho kenshi na kenshi baza kora abantu batishoboye nagiye mu byabirabura muganaza ko n'abazungu bahari bari kuri izo food stamp nibo bavuze ndo nyinshi kuri ntuzeye kuri ku social media kandi amafaranga yateyaho ku buntu taxpayers nabo baravuga nta muntu akoza kuvuga ngo nuko ngo atakintu wa contribute kandi nta gusaba ngo ugomba contribute kuntu canke kuriya umwese akora ukabona abishoboye no ukabona inyungu ziwe zihuye n'inyungu z'igihugu ibintu nk'ivyo nivyo nashaka kuvuga ku bisigaye be free guys udashoboye kuvuga ko rero mu Burundi ndagutahura mugabo abantu batari bari ko barasemera hirya no hino ahanini bariko bifuriza ineza Burundi baraba yuko hagihogira impinduka iyi impinduka ibonetse umuntu wese ari mu gihugu yaba umukene yaba umukire atomboreramwo ibintu byuko muri Afrika umuntu aheza kumukire uno munsi akaba yakenye abana bakabambura ivyo bafise agasigara mu kangaratete ivyo bimotive sinze bice biguma bibakurikirana bose uri kuraraba nk'abantu batwaye Afrika nkujya mugore Habyarimana n'ufise muri France yirwa mu rukiko ari umuntu w'umusaza ujya agomba kuba ahantu atuje ariko araresa kuri plage mugomba yo kirwa mu rukiko nne kumva umugore witwa Didier Ratsiraka muri Madagascar nawe yigeze kubura mama wiwe cyangwa umuntu nk'uwo agomba kuja kumuramutsa baramwima visa yo gutaha ivyo ntumva ko bibabaje cyane ukuntu muri Afrika usanga umuntu yahoze akomeye mu nyuma akaba umuntu asanzwe sinzi ba Bagbo ivyo bashikiye sifise amakuru yose ibintu nk'ivyo vyuko abantu bicwa bakiriko baratwara bagise imyaka 30 n'ingahe
ivyo vyuko abantu yarakomeye umugeneral ukazumva arayishwa arahungishwa gize gute ivyo bituma ata muntu umva ari safe rero tuvuga ko dukeneye igihugu kimeze neza no kuvuga twese tubiprofitiramo yaba umukene yaba umukire uri umukene ubufise agashance tumunsi umwe kumara nzozamuka abana banje bazozamuka ibintu nk'ivyo aha hose twe twashika ata kintu dufise muga nyuma y'imyaka 10 ukasanga urafise akazi keza urafise inzu nziza urafise imodoka nziza abana bariga neza kubera igihugu kirimwo smooth politics igihugu gitunganye nico neza ugasanga urubahirizwa nubwo wirabura mu bantu bera nubwo umunyamahanga ugasanga barakubahiriza nibigo baraguhohotera ico gende kuvuga ko donc umuntu wese abibona mu nyungu iyo kirimo stabilité iyo tuko turasemera niyo mpamvu tuba dushaka sawa mugira umunsi mwiza azosubira bye bye.